nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Haciye iminsi Yesu agaruka i Kafarnawumu. Bumvise rero ko yari imuhira, abantu bararundana gushikaho ikibanza gitera, n'imbere y'umuryango haruzura, nawe rero arabashikiriza ijambo. Haza rero abamuzanira ikimuga giteruwe na bane, babuze ingene bokimushikiriza kubera ishengero, bubura igisengero hejuru y'aho yarari, barukirizaho muri ico kibanza inderuzo ca kimuga cari kiryamyeko. Yesu abonye ukwemera kwabo, abarira ca kimuga ati, mwananje, ibicumuro vyawe urabirekuriwe. Hagasangwa hariho abigishwa bicaye aho, bariyumvira mu mitima yabo bati, ni kuki uyo muntu avuga atyo, aratuka Imana? Ninde ashobora kurekura ibicumuro atari Imana yose? Buno nyene Yesu amenye n'ubwenge bwiwe ivyo vyiyumviro vyabo, arababarira ati, ni kuki mwiyumvira ivyo mu mitima yanyu? Mbe icoroshe muri ivyo vyose ni iki? Kugira ico kimuga ibicumuro vyawe urabirekuriwe, canke nihaguruka wikorere inderuzo yawe wigire? None kugira mumenye ko Umwana w'umuntu ari n'ububasha bwo kurekura ibicumuro kw'isi, abwira ca kimuga ati, ndabikubwirije, va hasi, hitaba inderuzo yawe witahire muhira. Wa muntu ava hasi, aca hitana ya nderuzo, arasohoka, bose bamubona. Bavuga bati, mbere bose barajorerwa, bibatuma no gushemeza Imana, bavuga bati, nta bintu nk'ivyo twari bwigere tubona. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisonga ca mbere turacayagirwa amajambo y'Imana azananye mu gitabo ca mbere ca Samueli. Uyu munsi muri iki gitabo baratuyagiye na cane cane intambuko ikomeye cane igihugu c'Imana mu gukura cateye, na cane cane muri ya ntumbero yo kwiyunga, bagacika koko igihugu, kandi igihugu gifise indinganizo y'igihugu nyene. Ariko vyaciye hagoye, mwumvise ingene Imana umuhanuzi wayo n'aba bakurambere baserukira imiryango yari igize igihugu c'Isirayeli, ya miryango 12, kuko burya bagishika mu gihugu cabo bavuye mu Misiri, muri rwa rugendo bagize mu bugaragwa, igihugu bacinjiyemo barakigabanganya bafatiye ku imiryango kumbure twebwe ntidushaka twumva neza ivyo ari vyo, si ibi vy'amoko, ariko ni imiryango twita mu gifaransa les tribus, ishingiye kuri b'abahungu 12 ba Yakobo. Igihe bagishika, bamwe n'abandi bose bitunganya mu miryango yabo, kuko muri iyo miryango wasanga bafise ababarongoye, ababaserukira. Iyo rero hagize ikintu kigorana, niho baheza bakaja hamwe, ari nk'abanyafitiri bagomba kubatera, bakabona bati umuryango umwe ntuzovyifasha, hanyuma bagaheza bakaja hamwe, bakamenya ingene bagwana kugira ngo bikingire kandi babone kuragama mu gihugu Imana yabateretsemo. Haragira igihe barabona umugabo yuko ivyo umenga n'ibintu bidarama, bidafashe, bitarimo inguvu nyinshi, ivy'ukoboza barakenera kwegerana gusa kuko hari ingorane ibaye, mugabo uko bocika igihugu kimwe ciyunze
gifise rero ucegeranya nk'igihugu kimwe umwami bakabirabira mugabo mu kungene ibindi bihugu vyari bimeze. Tugire Kristo. Aho rero niho hari umuzi w'ingorane, ko bashaka kuba igihugu gikomeye ciyungiye hafi y'umwami acegeranya akakija imbere. Si bibi, ni byiza cyane. Ni hamwe mbere muramwumva Pawulo agira ati ngo ubukuru bwose buva ku Mana. Agombye kuvuga yuko ubukuru bwose buva ku Mana, si ukuvuga yuko abakuru bose bishiraho ko ari Imana ibashizeho. Mugabo irashaka ko haba ubukuru butunganiriza abantu, n'icyo Imana ishaka. Naye murazi ko umuntu wewe araza hama akagenda, mugabo ubukuru, indinganizo y'ubukuru ikabandanya. N'icyo Imana ishaka, indinganizo ikorera yegeranya abantu bakumva ko basangiye gupfa no gukira, bagakundana, bakitanaho, bagatabarana, hagize n'ibyo bapfa, ubwo bukuru bukabafasha kugira ngo bubatature, atari gutatura gusa, ariko bafashe no gusubira hamwe, gusubira kumva yuko naho hagize icyo bapfa n'icyaciyemo bategerezwa kubandanya ubuzima hamwe. Mugabo ugasanga rimwe hari ubukuru bukora nabi, hari abakuru bakora nabi, hakwegeranya ugasanga ahubwo baca bacanisha n'uwo batwara kugira ngo bashobore guma babatwara. Diviser pour régner. Ubwo rero baba uriko burakora mu ntumbero mbi igwanya mbere igikorwa c'Imana, kuko Imana ishaka kutwegeraniriza twese hamwe hafi yayo. Ari naco gituma rero aho vyagiye kugoranira nuko bakurambere bashaka ikintu ciza, ariko basa n'abantu menga bateye akagera Imana, ntibagifatiye mu Mana, bagifatiye kungena ibindi bihugu bimeze. Ico kintu Imana izakomera kiragipfa n'igihugu cyayo. Kabiri, none mwebwe ubwo muremera ko muri igihugu canje, ko arije ndababwira intumbero n'indinganizo mugenderako, kuko bagomba kwigirira kopie-kole mu bindi bihugu. Iyo bigoranye mbere hagati yabo n'Imana, bakagomba kuja kuraba ingene ibigirwamana bisengwa, bakagomba bagacambirwa kuja kwigana ivyo bigirwamana. Ukamusanga rero Imana ikitegerezwa kuhagurukiriza abahanuzi baguma babagarura. Imana mu bisanzwe nta nkeka nayo nyene yarabatwara buke buke, nta nkeka biraboneka ko nayo nyene yashaka kuzogera igihe ikabaho umwami, kuko uravye ingene Imana yabahaye Dawudi, warabona yuko Imana hari ahantu yashaka yuko izobashikana kuri Dawudi. Mugabo bacamera nk'uko umenga bo babishatse, nivyo bashatse ikintu ciza, ariko bakagishaka basa nk'uko umenga bagira bati ivy'Imana umenga ntibifashe, reka tugire nk'abandi. Ico kintu cyo kwigaburamo kabiri ni ikintu twaba turiko turagwana naco. Hano bavuga bati umuntu akagwana kugira ngo abe coherent, abe umuntu yiyunze mu kuri kw'icari. Ndi umwana w'Imana kandi ndiko mbaho ubuzima abandi bose babamo, ariko sindarubamo uko ariko kose. Ico kiratugora. Wamusanga umenga ndi mw'isengero, ndabubamo nk'uri mw'isengero, nkapfukama rwose, nkavuga amashapure, n'abandi nkabereka nti ndi pieux, jewe ndi umuntu w'Imana. Ntavyo mubona n'ishapure nkazingaye nkambara yo mw'izosi, yo kuto sinzi ko bataratangura kuyambara hariya ku birenge, n'amahereni ndayambaye nkambara y'umusaya, jewe ndi uw'Imana. Ariko ngeze aho hanze nkirabira ngo wapagana, kandi ugukomye ati ibyo byo kumwibutsa Imana barabyubana, niyo apare niyo hajya aha turi mu yindi logique sha, ibintu ntibiducike. Iyo dikotomi ko kumusanga umenga umuntu
arigabuyemo kubiri. Uko yigabuyemo kubiri aca cika ikintu c'ubunywenyo budakomeye. Mu bisanzwe iyo ngingo bafashe ni hamwe nyene ari Imana umuvyeyi wabo itigera igihugu cayo, n'igihe kiyiteye akagere iguma irondera kubagarukana ikabagumiriza, igaheza umenga Imana iremeye gutsindwa gato, ikabwira Samweli iti ndabazi, bihanganire mbahe ico bagusavye, mugabo babwire ingene ibintu bishobora kubagendera. Inyigisho ya mbere rero nuko ibyifuzo byiza dufise ni byiza kandi bihezagirwa n'Imana, ariko ntugumbe kubishikira bukwi na bukwi wiraba ubwa mbere mu wundi canke wiraba mu vy'uwundi ingene bimeze, ushobora kwihenda, kuko uwundi afise iyava, afise uko yakuze, afise kahise kiwe, afise kumbure n'indoto ziwe zingene ashaka gutumbereza ubuzima bw'uko canke kuriya. Nawe we ufise ivy'iwawe vyisa, niwarabira muri we, rabira muri we mugabo ugira uti ndavye akarorero ntegerezwa kubanza kuzana nkaraba yuko bihura n'umuhamagaro wanje, n'ico ndi, n'ico ntegerezwa kuba. Sanze rero uyo anyumvise ico yangize, uyo afise ko umugambi w'ico ashaka kungira yitwa Imana, bihura n'ivyo ashaka, aheza akagira nti rero tugende. Ariko ninasanga cije kuri ako kayungiro kuya afise ko ijambo rya mbere n'irya nyuma ari nabo afise mu biganza by'ubuzima bwanje bidahura, aheza akagira nti ntibikunda, Imana ihezagira inzira y'uwundi na jewe impe kugurukira neza inzira y'iwanje. Kuko iki gihugu Israeli Imana yashimye yuko koko by'ukuri kigira igihugu cayo, igahita ikagitanga kw'akarorero mu bindi bihugu, kugira ngo ibindi bihugu bibonereho bigire biti ukugambukira Imana y'ukuri nivyo bishobora kutugira igihugu c'abahiriwe, c'abasangiye ubuhigwe n'Imana. Ivyo rero bikabagora, hako ari abandi boza kubarabira ko kugira ngo bamenye Imana y'ukuri, bamenye n'inzira y'ubuhigwe, ugasanga niyo bariko bati Imana y'ukuri, bakaja kurondera ivyo bibaza ko byo bagirira neza gusumba. Kandi umenga nuko tumeze, twama twibaza yuko isahani y'ubundi iryoshe gusumba iwacu. Wabona umenga uwundi arabikujyanye bimeze neza, umenga we ni bugowe muri ino si yose, ni bugowe gose. Wabona umenga uwundi ari ugaca usanga rero umuntu iyo atanguye kubaho gutyo, uretse ko abura amahoro arazimagirika, kuko ejo uzobona iyo bimeze uko, ejo ubona undi imeze uko ugombe gukopora, ejo ubona undi imeze uko, usanga umenga uriko uratabuka, uriko urasanzara, kuko utarumva nawe ingene hari irindi teka Imana igomba kwandika muri ino si iciye ku buzima bwawe, kuko yaguhaye ishusho yawe, kuko yaguhaye izina wisangije. Iyi nyigisho ya kabiri ni iyi, cara neza dukurikire, irahambaye gose. Ni rero ifatiye kukuru, Imana ikabwira Samweli iti ihangane, baha ico bagusavye. Mwisanzwe basavye ikintu ciza, nubwo bakigusavye basa n'abanteye akagere, kibahe ti mugabo babwire, wumviriza rero ibintu vy'ubukuru. Danzi twese hageze ibintu by'ubukuru tuca dushinga amatwi, umviriza neza, yashinge rwose imbere mugoro n'imitima. N'abariko baranyumviriza, n'abapolisi bamwe bariko baranyumviriza, ugura amatwi mwumve niba mutabonetse kuvyumva. Ibintu Samweli ababwiye abaye nk'ubagabisha ko ku bintu ubukuru bukunze kugereramo. Mwavyumvise ngo Musama bashikiza amajambo yose y'umukama abari bamusavye umwami, abari ati umva ingene umwami wanyu azobaganza,
azotwara abahungu banyu abashingiye gukora iby'imikogote by'amafarasi kandi bazokwiruka imbere y'umukogote wiwe, abandi azobashinga kugaba ingabo, abamwe nk'intwazangabo 1000, abandi nk'intwazangabo 50, abandi azobarungika kumurimira, mwimburira gucura ibigwanisho vyiwe n'ivyuma vy'imikogote yiwe, gwiwe murakubyumvisa bamagaruka wanje gwiwe kwikorera aho Imana yagushize mu gukorera abandi. Dutangure kubona bariya bakuru b'imbere, raba ingene nawe hanyuma Imana yaguteretse mu gukorera abandi, uguma wikorera utwawe. Si igihugu gusa mugabo ibyo bagushinze bikagupfana, kuko uguma ukwegera iwawe. Mwumvise egoisme igiye mu bukuru icikakama. Igihugu ugasanga uwugitwaye yagihinduye nk'itongo ryiwe. wanje ntawe ndiko ndavuga mu izina, mugabo umwe wese yirabe mu mpengamiro yiwe. aba bakurambere baserukiye abandi barafise icyumviro cyiza cy'ubukuru, nicyo cy'ikibo baciye bavuga bakagira bati tuzoronka umwami natwe tumere nk'izindi ntara zose, umwami wacu azoducira imanza. Urumva ubutungane? Igihugu kitarimo ubutungane, shaka mukora imyuga yose, shaka mukora ibintu byose mushaka, ntikigira aho gishingiye, kuko ibyo byose barabikora mukabijyaniramo, kuko mutumva ko mutunganye ngo mutunganirizanirize hagati yanyu. Iyo bavuze ubutungane, ntitubone ubutungane gusa bujya bwo mu masentare, imigenderanire yacu, ingene imenya kubaha iteka ry'uwundi, ukiyubahiriza nawe mu iteka ryawe, ukibahiriza mu iteka ryawe, utanena iteka ry'uwundi. Ngiki gitungane. Ngo niba azotuja imbere akatugwanira mu ntambara, mbere Kristo, niba azoja imbere agacika bukriye mbere akitega hako barasa abantu banje nije bo banza kurasa. Niko benshi bakunze kugira, kwihebera abandi. Murabona watubereye umwami ingene yabigize, niwe yitetse ibibi byacu byose kugira ngo abidukize, ashobore kudushikana imbere y'Imana. Ivyo kenshi biratugora. Nta kintu kiryoshe nk'igihe wumvise nk'ahantu nko muri organisation ushobora kumva uti ahantu mwishira hamwe haratera ingorane, habaye nka crise, ukaza wumva nk'umukuru yirirwa yiruka itomoka arondera ingene yogumya ishira hamwe, kuko azi ritunze ubuzima bw'abantu benshi n'imiryango myinshi. Iyo hageze nko kubura ico bahemba abantu, akagira ati jewe ndemeye yuko umushahara wanjye ndawiheba, babanze bahemba abantu bato bato. Mugabo uzosanga bagira gute? Banza mukuri baje bato bato, kandi imishahara ategeza kubanza guhemba abakuru. Nuko bimeze. Hariho ikibazo yuko umenga kuja imbere y'abandi gutorwa ngo batware, wamenga byari byo gusamangana, mubise ararega ibito. Ni ikintu gikomeye uba wemeye kuja gukorera umuryango wose munini w'abantu Imana igushinze. Ikintu kigoye. Hari abantu bavyumva bagaca bashuha bakagira iki, ahubwo bategerezwa kugira ubwoba. Twategerezwa kugira ubwoba. Ubwira ibintu jewe nzoshobora gukorera abandi gushikaho ushobora kubitera mu ziko. Azotuja imbere atugwanire mu ntambara, azobafasha kugwana intambara z'ubuzima bwabo kugira ngo bashobore kuronka ubuzima bwiza. Ivyo rero
n'ivyo igihugu gishaka kandi n'ivyo Imana ishaka, mugabo ntibazi yuko igihe Imana yonyene itabishikanye ku gihe cavyo yuko bidakunda. Bazoheza babibone mbere, bazoheza babibone gushika ibashikanye kuri Dawudi, na Dawudi nawe nyene nk'umuntu akagira hashikanye, ariko tuzobona neza yuko umwami Musa Imana iduha ashobora kutwitangira mu ntambara zose akazidutsindira akadushikana imbere y'Imana Yesu Kristo. Ico gituma n'abandi bose bashaka kumenya ingene borongora abandi, atari mu vy'ubuhinga bwo kurongora gusa, ahubwo mu mutima wo kurongora abandi n'umuzirikanye wo kurongora neza abandi, barabira muri we. Baba abantu batwarwa no kwitwararika kwitera mu ziko ubuhirwe bw'ababo. Muze murabe, tembereza amaso hose mu bihugu muri kahise, abakuru bose bakoze muri iyi ntumbero Samweli yavuze, ugasanga n'igihe bavuye bikikuje ibintu byinshi tubibagira n'ingoga. Tugira tuti nta kindi bakoze kwabaye kwisakara bonyene, ariko uri abantu bose bagiye ugahiga n'inzu zitatu yoba yarubatse ukazibura, nimwe ugasanga hariho ko yasizemo abana biwe kamwe. Uyu muntu vrema yari afise umwanya wo kurya, kumwe tukunze kubivuga ngo kurya, waramuhaye arye nawe, mugabo ntiyafashe umwanya wo kurya, ahubwo yafashe umwanya wo kugwiza ibyo abandi bashobora kurya, arabibagwiriza hakubira undi we. Hari akaro kari hafi yacu, hari umuntu mwumva n'uyu munsi figire yiwe iriko irazuka, abantu bose bakayarima, umuntu yitwa Thomas Sankara, muramaze kumwumva. Ubukene yari afise nk'umukuru w'igihugu, ntaje kubona umukuru w'igihugu, kuko yumva ko ashaka ko igihugu ciwe ubwa mbere kiba servi. Intwaro zose, amasysteme yose azopfa kubera yuko agize ati tubanze twiserve, hakubanza guserva ari Imana iba yabashinze. Ukaba ugomba rero kuzobinazo no gusiga mbere izina ryawe risigariragira neza n'igihe urenganye, menya gukorera abandi. Ntawe ushobora kurusha urukundo ubugize iki, ubugize bagenzi biwe. Principe ngiyo songa mbere.